yo kumutera intege mwene kuriya ni ikintu ciza cyane. Indirimbo ya Garasi none arayumvirije numva harimo ubutumwa bwinshi kandi bukomeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uraze kurya Garasi mu mirongo sinzi umwaka wa ryari ujya ntuze Moyize Nyarugabo yamupfungiye mu nzu yaramufungiye mu baramunyuruje yego baramukidnapinze biciye ku mukobwa bavuga yuko umenga ngo barakundana bafite imigambi yo kuja hanze uko navyumvise burya abantu u Rwanda ni rubi cyane bene abanyarugabo baraba ingero ujya muhungu bo mucecekesha kuko iki kinyoma bakruwe bari mu ntacyumva arazi ukuri arazi ubwo wabazi bw'ubwoko bwabo rero barabira bati reka rero tumubwire yuko twoca tumujyana hanze nimba atari ibyo barambabarira kuko n'umuntu yabinyiganiye niko namuvuga bavuga yuko babaciye baca kuri uwo mukobwa mugabo bakamubwira yuko kugira ngo bamuronderere impapuro amufashe kuja hanze wari uko yobanza akaba afite passport ya Congo yavuga ati rero mugabo ntibikugore twoshaka kukwaranja ukagenda hariya hanyuma Moyize Nyarugabo kubera arasangwa n'umutegetsi hariya twumva gusabira akakwakira hanyuma hagufashe no kurondera izo mpapuro cyashyize bamupfunga bombe ntibwari impapuro ari ukumunyuruza yanyurujwe yaramewe nabi niyo mpamvu na ejo yarayirimbye n'indirimbo ya Moyize Nyarugabo nayo nyine yaramuririmbiye indirimbo nawe yego ivuga ibi amabi exactement narayibonye nayo nyine ivuga amabi yanjye bakaza kubavugurira ngaha twe guhora kwacu byerekana yuko tutariko twanashima n'icyiza badukoreye yego twerekana yuko menga byikiye ukuri kaye tukuzi muri ico gihe urumva tushaka kubonera nk'abasi ni byiza yuko ora abantu bavuga bati no ibi iye ntishobora kwemera ko dukwegera muri bekeya two kuri turakubona hanyuma ikindi naco mbe batavyaratse mu bisigura ngo bamaze imyaka irenga 20 n'ingahe ngahe Burundi sivyo ni hafi 30 no kuvuga umwana yavukiye ngaho Munyamurenge yahunze kiriya gihe sivyo yarakuze ararongora cyangwa ararongorwa arahabyarira bazo banarongorwa kan imyaka 15 14 bafise abuzukuru baranarondoka nabonye babyara abana beshi keshi bafise uburenganzira nk'ubw'abana b'u Burundi umwana w'umunyamurenge yiga mu ishuri y'igihugu ngaha yiga ku buntu cyo kimwe n'umwana w'umurundi sivyo bafise amantuze ya madruwa amwe urumva baravugwa hanyuma barakina imikino barubaka amazu ngaha baveza n'abapangaye hari abanyamurenge aha bafise amazu bapangishije abarundi washaka sivyo ko bakoze abandi baradandaza donc nta kintu kimwe bataronkenga none wumva uwo muntu yoza kubabwira ngo nuko ari mwene wabo yaronse iyo ngurire data wanje yayo mafaranga bahabwa nayo mashira hamwe ngiro izaje gusaba ubwene gihugu nta urasaba nationality wayisabye nayo biciye mu nzira nziza barayimuha muri ministère ya justice birafise procedure bifata yego urandikira umukuru w'igihugu agaheza hakwishuka gaca muri za procedure zose bamara gukora iyo dosiye bakakwiga ko neza ingene witwaye imyaka uhamaze biki n'ibiki bakavuga ati uyu muntu afise uburenganzira bwo ashobora kuronka ubwene gihugu bw'u Burundi bakabubaha kuko babubaha abahindi n'abapakistani bose bakabubaha none ndi yabusabye bakanga ninde babwira ikatize turondeze ko nibaza gatanu umwe yarabusaba ngo aho rero siho icya kabiri gakondo uri kuravuga yacitsemo ibice bibiri ibice bibiri gute kandi tubona yambaye gakondo irimo ibice bibiri gute hari gakondo iserukirwa niwe muri ntuzeye kazi ngufu wo muri ntuzeye wo muri ntuze aba muri Canada uravyumva reka ndakwereka iyindi iserukirwa nande basha ari muri kandi bose baranditse umwe yaranditse n'undi arandika ayo association yose yaranditse kandi ni gakondo iyo gakondo yo kwagaza ingufu ni gakondo yimanyuye ku yindi yari isanzwe hari iyo yemera kuba branch ya FPR gikoreshwa n'u Rwanda uravyumva umugabo n'abandi baranje bavuga ati genocide igomba gukorerwa abanyamurenge kandi ikozwe no Burundi abandi n'abatitu baca barandika bavuga ingene abarundi aribo babatabaye batabara abana babo batabara ibitungwa byabo batabara abavyeyi babo aho bari abarundi ahubwo no munsi ariho hari amahoro n'umutekano n'isoko irema n'ivyo byose bariko baravuga babuze aho barungiro
izaje gusaba ubwene gihugu nta urasaba nationality wayisabye nayo biciye mu nzira nziza barayimuha muri ministère ya justice birafise procedure bifata yego urandikira umukuru w'igihugu agaheza hakwishyurwa gaca muri za procedure zose bamara gukora iyo dosiye bakakwiga ko neza ingene witwaye imyaka uhamaze ibiki n'ibiki bakavuga ati uyu muntu afise uburenganzira bwo ashobora kuronka ubwene gihugu bw'u Burundi bakabubaha kuko babubaha abahindi n'abapakistani bose bakabubaha none ndi yabusabye bakanga ninde babwira ikatize turondeze ko nibaza gatanu umwe yarabusaba ngo aho rero siho icya kabiri gakondo uri kuravuga yacitsemo ibice bibiri ibice bibiri gute kandi tubona yambaye gakondo irimo ibice bibiri gute hariho gakondo iserukirwa niwe muri ntuzeye kazi ngufu wo muri ntuzeye wo muri ntuze aba muri Canada uravyumva reka nakwereka iyindi iserukirwa nande baje ari muri kandi bose baranditse umwe yaranditse n'undi arandika ayo association yose yaranditse kandi yuti gakondo iyo gakondo yo kuhagaza ingufu ni gakondo yimanyuye ku yindi yari isanzwe ihari iyo yemera kuba branch ya FPR gikoreshwa n'u Rwanda uravyumva umugabo n'abandi baranze bavuga ati genocide igomba gukorerwa abanyamurenge kandi ikozwe n'u Burundi abandi bati baca barandika bavuga ingene abarundi aribo babatabaye batabara abana babo batabara ibitungwa byabo batabara abavyeyi babo aho bari abarundi ahubwo no munsi ariho hari amahoro n'umutekano n'isoko irema n'ibyo byose bariko baravuga babuze aho barundi reka rero ngaruke ku kintu kiriko kiravugwa nabonye ejo bundi bariko turavuga ku bintu byerekeranye n'abantu bahungiye mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Kongo ndavuga ubwoko bw'abanyamurenge se n'ubwoko canke n'umuryango n'ubwoko niko bavuga abanyamurenge rero ariko n'abafurere barahunze abafurero n'ababembe bahungiye mu Burundi abanyindu abafurere ababembe n'abanyamurenge bahungiye mu Burundi kandi hareze igihe kinini kuva muri za 98 bari mu Burundi ariko hari umuce cyangwa se umugwi mwabo bahunze b'abakongomani bavuye muri Kongo hari umugwi w'abo bita abanyamurenge abanyamurenge rero mu misi heze havuzwe byinshi hirya no hino kuri bo bakavuga bati hari kwategurwa ihonyabwoko ry'abanyamurenge mugabe iryo honyabwoko rikaba riko ritegurwa n'ubu na leta ya Kongo ifatanije na leta y'u Burundi kugira ngo bazoze kubahonereza hehe iwabo mu misozi miremire mugabo hakaba ari abanyamurenge basanzwe babangaha mu Burundi ibihumbi byinshi cyumundi namye ndasoma sanga bari mu 100 n'ibihumbi ni benshi cyane bari ngaha mu Burundi barahavyariye hari n'abahakuriye hari no muririmbye cyo mundi ahubwo ndamushimire cyane nabonye atanga indirimbo yaririmbye aririmbira His Excellence yitwa Garas n'umuhungu ari muri nabonye ari muri Kenya yaririmbye indirimbo akeza nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati iyi ndirimbo ndayihaye nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye rero uriya muhungu numva menga no gukeza n'umwana akiri muto mugabo ubona ko aga bazomuzanagire concert ngahi Burundi twese tuyijemo tumuha amafaranga kandi burya byokunda byokunda ari hafi ntabwo ari kure abari muri ico gisata barayumviza babonye ari byiza umuntu nk'uyo ashigikira ukuri abanyakuri dukwiye natwe kumushyigikira Garas naramubonye rero Félicitations kuri Garas yafise byari biryoshe mbere nk'umunsi umwe ka president de la République urabona ko akunda kugira ibiteramo no bigitega ariko arashikiriza babura amatari urabona ko hari umuririmbyi bari batumiye nimba yitwa nde canke ibindi ama evenement kandi ma event runaka uburyo bamutumiye na Garas tukamubona mu yego ni sawa mukuru w'igihugu yamutumiye canke se ababijejwe bamutumiye yego kuko mukuru w'igihugu cyacu Evariste ndayishimiye ugiye kubiraba ntarikaba umugisha ku Barundi gusa ariko umugisha mu karere kose donc abantu bamaze kubibona mwene ibyo kumutera intege mwene kuriya ni kintu ciza cyane indirimbo ya Garas none arayumvirije numva harimo ubutumwa bwinshi kandi bukomeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi uraze kurya Garas mu sinzi umwaka wari yari ujya ntuze Moyize Nyarugabo yamupfungiye mu nzu yaramufungiye baramunyuruje yego
baramukidnapinze biciye ku mukobwa bavuga yuko umenga ngo barakundana bafite imigambi yo kuja hanze uko navyumvise kurya abantu u Rwanda ni rubi cyane bene abanyarugabo baraba ingene ujya muhungu bo mucecekesha kuko iki kinyoma bakuruwe barimo ntacyumva arazi ukuri arazi ubwo abazi bw'ubwoko bwabo rero barabira bati reka rero tumubwire yuko twoca tumujyana hanze nimba atari byo barambabarira kuko n'umuntu yabinyiganiye niko namuvuga bavuga yuko babaciye baca kuri uwo mukobwa mugabo bakamubwira yuko kugira ngo bamuronderere impapuro amufashe kuja hanze wari uko yobanza akaba afise passport ya Congo yavuga ati rero mugabo ntibikugore twoshobora kukwaranja ukagenda hariya hanyuma Moyize Nyarugabo kubera arusangwa n'umutegetsi hariya twumva gusabira akakwakira hanyuma hagufashe no kurondera impapuro cyashise bamupfunga yombe ntibwari impapuro ari ukumunyuruza cyanyurujwe yaramewe nabi niyo mpamvu na ejo muri yararimbye n'indirimbo ya Moyize Nyarugabo nayo nyene yaramuririmbiye indirimbo nawe yego ivuga ibi amabi exactement narayibonye nayo nyene ivuga amabi ya Moyize Nyarugabo Garasi ngira ngo abantu batamukurikirana baze kumukurikirana kuri YouTube ni Garasi ngira ngo ibindi umuntu batuzobikora oyo ujya baramuzanira baramuzana atangura ngo umwana w'umunyamurenge bazomutumire hanyuma konsere y'umwana tumobirize konsere y'ibana tumuhama tumushigikire aranakunda bene wabo bari ngaha mu Burundi hariya nkambi y'Imusasa yamye arabivuga ko ashobora kuzoza bafise equipe y'umupira w'amaguru bashaka kuzogira narabyumvise muri nyakiganiro yari karakorana na mugenzi we reka tumutere inteke abana yashigikira ukuri abwira bene wabo ego anakebura bene wabo ku buhemu bwa bene wabo bandi okay naringeze aho rero narifise ako nashaka tugarukako ejo we nabonye urwandiko rw'abari mwabo bahunze ngaha mu Burundi bakaza aha twabuze ubwoko butandukanye bw'abanyamurenge bafise umugwi bahuriramwe ari bo bita mutualité y'abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi rwandiko rwarasohotse ejo bundi bahakana yuko icerekeranye na genocide icerekeranye n'umubano mubi na leta y'u Burundi n'abarundi uwo ari we wese muri kategori zose ibintu byose ngo n'umunoni nta kibazo na kimwe bafise cangira amakengaro ya genocide bavuga ko ishobora kuba ifise ibindi bintu igamije atani cifana n'ibyo abantu bitwa abanyamurenge nibajije rero nekumenga banditse bateba oya kwandika bateba ntaco kazima baruhiye kwandika bakavuga ukuri kandi bakavuga ukuri uko biri kose kwandika bateba ndabitahura kuko inguvu zikoreshwa n'iki kintu citwa gakondo kirongo witwa kazi inguvu aba muri Canada ni Mahoro Peace Association ya Traubor Association ntumbaze yo kwaba agiti na Adere kibazo bafise inguvu nyinshi ku buryo bicaye ku mirwa y'abanyamurenge itari mike abanyamurenge barashobora gusohora ijwi ngo bavuge babicaye ku munwa no ku mazuru ntibahema ubugize aracyavuga bamwita umugambanyi bamwita umwansi w'ubwoko bamwita umuntu yahemutse rero ugasanga benshi ntacyo bashobora kuvuga kandi batinya nuko babica kuko niyo Mahoro Peace Association niyo gakondo niyo irimwo ba M23 nabo ba FC bari twigwaneho rero kurumva bashobora kubagirira nabi urumva abo bose rero bafise nabo bakorana ngaha kandi bari muri iyo ntuze mutualité yabo icyo gituma ubona abari kwandika se bo banditse none uyitwara ubona yaranditse John yaranditse oya ba Dr Lazaro warababonyemo oya handitse abandi muga muri ico gihe rero nukuraba iyo rotare bagize hashobora kuba hariho kunyinyurana bamwe hagati yabo bavuga bati no tutanditse twebwe muri ko mushira ubwoko bwacu mu kaga tidushobora kwakiza ndo twagiriza Burundi ihunyabwoko mu gihe tuzi ingene bwatwakiriye mu gihe tuzi n'ingene barungitse abasore babo ingabo zabo zikaja gutabara abavyeyi bacu hariya ku misozi mu gihe zagiye kuzana abagwayi bakomeretse muri izo ntambara bakaza kubavurira ngaha twe guhora kwacu vyerekana yuko tutariko turanashima n'ikiza badukoreye yego twerekana yuko menga dujikiye ukuri kandi tukuzi muri ico gihe urumva tushobora kubonera nk'abasi ni vyiza yuko uri abantu bavuga bati no ibi iye ntibishobora kwemera ko dukwegera muri bekeya two kuri turakubona hanyuma ikindi naco mbe batavyaratse mu bisigura gutya
bamaze imyaka irenga 20 n'ingahe ngaho ngaho i Burundi sivyo ni hafi 30 ni ukuvuga umwana yavukiye ngaho Munyamulenge yahunze kiriya gihe sivyo yarakuze ararongora cyangwa ararongorwa arahabyarira bazo bararongorwa kan imyaka 15 14 bafise abuzukuru baranarondoka nabonye babyara abana benshi keshi bafise uburenganzira nk'ubw'abana b'u Burundi umwana w'umunyamulenge yiga mu ishuri y'igihugu ngaha yiga ku buntu cyo kimwe n'umwana w'umurundi sivyo bafise amantuze ya madruwa amwe urumva baravugwa hanyuma barakina imikino barubaka amazu ngaha baveza n'abapangaye hari abanyamulenge aha bafise amazu bapangishije abarundi washaka sivyo ko bakoze abandi baradandaza donc nta kintu kimwe bataronkeye ngaha none wumva uwo muntu yoza kubabwira ngo nuko ari mwene wabo yaronse iyo ngurire data wanje yayo mafaranga bahabwa nayo mashira hamwe bagaca bavuga ati rero duce twemera uko nyene hama ivyiza barimwo nibamara kubibatesha baje baza ko bazobasubizamo oya biragoye donc muri ico gihe rero hagati y'intare igutabara n'intare gutabagura womenye iyo uhengamira kiyari wehengamira gutabara ikindi naco ni kinyoma mbebe umenya gute yuko ibihumbi hafi 30 birenga by'abanyamulenge biri ngaha sivyo yego Uburundi buriko butegura genocide bukaya na Kongo yo kubamara kubera iki badatabaza ku birote internationale ngo bagati dutabare mubanze mucira inzira bene wacu bave mu hariya hantu bafise imigambi yo kubamara mugabo akishinga bavugiriza imigerene ngaha ku makamera mugabo badashobora kuvuga ati ni muve yo muhunge muve mu Burundi kubera abanyamulenge bari ngaha zibofa bemereye Apotre tukigorora uvuga bati tukigorora ico kintu gato ya apotre uko ndavyiyumvira je nyorosha twumva umuntu ari mu buhungiro ntabakikukira igihugu arimo oya abari mu maboko ya HCR bivuze ngo leta y'u Burundi ntishobora guhangara umuntu ari muri HCR ibyo ntibigoye bo HCR si bashunga umutekano irabagaburira ibaha amakarata y'impunzi ibagaburira ikaba aho bo bikeneye ko bivuza bakabavuza mugabe bisherekeye umutekano bisherekeye aho biga naho baba n'iki byo n'ibyo bakora wanagomba haro n'abari mu gihugu no kudandaza ibyo badandaza tibahabwa uburenganzira na HCR babihabwa na leta y'u Burundi muri ico gihe rero mugabo eske bajya bagakondo niyo mahoro yabo barafise ingene bamezira icaha ciho nyabwo rigomba kuba gusumbishe hamwe mpuzamakungu Nations Unies ko HCR itarareta ngo yarerete muri ONU ati yeme ko itarareta ngo ibwire muri ONU ati nyabuna abantu mwaduhaye kuraba ngaha mutabi ico mukora iri leta yo ngaha igomba kubamara hakaja kwitwara abantu nk'abariye sivyo kubera iki bovuga ati bene wacu bagomba kuzopfa intego zirahari muga ntibabwire ngo hunga ntibababwire ngo hunga canke se ni muve muri ico gihugu wewe ivyo wumva bishoboka ibyo oya ntibisigura ni ukuvuga yuko none ntibikunda bikinyoma aba rero babeshuje barabizi aho bariko bagomba kugira ibikoresho bagirwa ibikoresho n'abari kumunguka mu mafaranga bahabwa canke batoza mu banyamulenge bari hanze babesha ngo yo gutabara bene wabo mugabo ariko bacika ba milliardaire kubera ibiziga by'abantu bene wabo ariko bapfira ku misozi bariko bambura abana mu makambi y'impunzi bakagenda je gutabara iwabo bakagenda bakagwayo yesiga iyo miryango yasigaye kandi n'iki yakabaro bahabwa oya abavyeyi babo ko bariko barishwa n'inzara bishwe no kuvura umunyu n'isukari n'uduharage canke akarengete ho kwifuka iyo mfashanyo yabiri hehe ivyo barabizi ivyo barabibona yuko ivyo bidashoboka nico gituma naho babwiye uti ubwo Rwanda bariko baravuga ngo batuma kuvuga ivyo bintu ndakurahiye bagomba bavuga ati turuguriye umupaka tubahaye iminsi 3 buri munyamulenge wese urumva ko Burundi bubageramiye mukavuga ko Rwanda rwaje kubatabara genda ntawumva boguma barazi yuko abanyamulenge bari mu Rwanda bamerewe nabi sico kibona bari ngaho hari umuntu yigeze kuvuga ati mugabo bari mu Burundi ntibaronka iyo uburenganzira bwo kuguranga amatongo amazu icyo kintu hari umuntu yigeze kugishyira muri commentaire beje kubwira ngo baraguze amaparasera aha bapangishije abantu bamwe ndanabazi ushaka ndagushira umuduga mukanya nje kukwerekana urupangu n'uko kwa nawe umunyamurenge
hari abavuze ko bavyandika ku bandi bantu. Oya, bari bavyandika ku bene wabo. Titre yandika ku wundi muntu. Nizabo. Nimba biri uko byo bari sawa. Nduje muri Empo ngaha. Yego. Urabe amakaroteroze imiduga. Yego akoni. Ikomakomeye yanditse ku banyamurenge. Inganiki. Tugende ngaha mu kwisoko. Ngira ngo uramusi. Urabe komiseri w'isoko. Ubwo utinyereka intuze uburenganzira canke bya bitase baba. Yego. Byo kuronka ibibanza mu isoko. Urabe ingene bangana. Naho twaja muri ADB baci batwereka abantu amantuze. Je si ibintu binyegeje. Ama registre de commerce ziriyo n'amantuze muri ministère de l'intérieur. Urabe ama agreement y'amashengero n'ama ministère yanditse ku banyamurenge angani. Urakoze. Icyo kintu ngira ngo uwo muntu arabasinyishu yari yaravuze ati fisa makenga yuko abanyamurenge bataronka uburenganzira bwo kugura ibintu mu Burundi. Bafise amazu, bafise amaparcelle barubaka bakaronka amadroit de bâtir, sivyo autorisation de bâtir, bakaronka amatitre. Kuco kibona n'abarundi arapanga agapangisha abantu bakamuriha. Yego. Sivyo? No muri ico gihe abantu bariko bavuga ivyo bintu sindavyumva. Hama iki naco abanyamurenge cyangwa impunzi zaje ngaha zaje gusaba ubuhungiro ntizaje gusaba ubwenegihugu. Nta urasaba nationality wayisabye nayo biciye mu nzira nziza barayimura. Muri ministère ya justice birafise procedure bifata. Yego. Urandikira umukuru w'igihugu agaheza hakwishuka gaca muri za procedure zose bamara gukora iyo dossier bakakwiga ko neza ingene witwaye imyaka uhamaze biki n'ibiki bakavuga ati umuntu afise uburenganzira kuko ashobora kuronka ubwenegihugu bw'u Burundi. Abo bakabubaha kuko babubaha abahindi n'abapakistani bose bakabubaha. None ndi yabusavye bakanga ninde babwira ikatize turondeze ko nibaza gatanu umwe yarabusaba ngo aho rero siho. Icya kabiri gakondo uri kuravuga yacitsemo ibice bibiri. Ibice bibiri gute kandi tubona yambaye gakondo irimo ibice bibiri gute. Hariho gakondo iserukirwa niwe muri ntuzeye kazingufu wo muri ntuzeye wo muri ntuze aba muri Canada. Uravyumva? Reka ndakwereka iyindi iserukirwa nande basha. Ari muri kandi bose baranditse. Umwe yaranditse n'undi arandika. Ayo association yose yaranditse kandi yose ni gakondo. Iyo gakondo yo kwahagaza ingufu ni gakondo yimanyuye ku yindi yari isanzwe ihari. Iyo yemera kuba branch ya FPR. Gikoreshwa n'u Rwanda. Uravyumva? Umugabo n'abandi baranditse bamwe baranditse bavuga ati genocide igomba gukorerwa abanyamurenge kandi ikozwe n'u Burundi. Abandi bati baca barandika bavuga ingene abarundi aribo babatabaye batabara abana babo batabara ibitungwa byabo batabara abavyeyi babo aho bari abarundi ahubwo no munsi ariho hari amahoro n'umutekano n'isoko irema n'ivyo byose bariko baravuga babuze aho barundi bari byo babironka abanyamurenge. Nizibiri urabyumva? Mbega bashaho oya iyi ni ya MLD ndazivize ngaha ntacyo. Iyi ni gakondo iserukirwa n'uwitwa Baseka Prosper ari muri Amerika. Ubwo ari muri Amerika ubu nawe ari muri Canada. Ni zibiri apotre ni gakondo zibiri. Tugaruka kwa kantu rero ese aba bantu ko bari mu muryango umwe bari mu bwoko bumwe bari mu bwoko bumwe ntibari mu muryango uko numvise ngo baratandukanye. Ntibiteye amakenga hagati yabo ko bashobora kuba bankana hagati yabo. Ndakubariye mu kiganiro cyahera ntuzutangara umunsi umwe ntazi abanyamurenge bo nyene ubwabo batoye inkoho bakarasana atawundi bagiye hagati. Kurumva nimba umwe akora ibi ubundi akaca bigwanya ubundi agakora ubundi akaca bigwanya. Ico nibaza muzobirabe neza. Kurumva harabaza kwica abanyamurenge ni cabamaze ubumwe bwabo kudahuza. Ubwa mbere ho kominote y'abanyamurenge tuzi bari abantu usanga bashize hamwe. Je narabayoboye mu ikambi niwasanga ari abantu bari bari muri unite bahuza. No kuvuga ikintu gishikiye umwe yego ubundi wese cyaba kimushikiye. Mugabo no munsi ko bamaze kwigabura bamwe bakavuga bati nyabuna kandi nabigabuye nabone ni babandi bahinduka imburu bagenda imizi biri mu kanwa. Abo bose ubu bari kwavuga amahonje bwo kuno munsi batuka Burundi hirya y'ejo barabushimagiza. Narakubwiye amavideo naranayumvije amajwi abantu azari yasuruberwa ari karagiriza iho nyabwoko kabira n'abandi bamayimayi n'abandi narabumvije ntuze muri za Nyarugabo
ariko aravuga yuko ihonyabwoko ririko rirakorwa na Red Tabara sivyo yavuye mu Rwanda ntuze makanika yapfuye none yavuze ati jewe ihonyabwoko tuje kurwanya ryakozwe na Red Tabara yambutse ivuye mu Kadomo mu Rwanda ihaye koridoro na Kabira baje kumara abanyamurenge ntuze uyu mukobwa kibasura ntiyavuze ati yacu mutinya kuvuga umwaso wanyu ari we ni Red Tabara none murabizi yuko yambutse iva mu Kadomo Kadomo ni mu Rwanda urabyumva uno munsi bahindukiye gute kandi icyo gihe baranavuga bati Red Tabara yaje kumara abatutsi imara n'abanyamurenge kandi n'umwansi w'u Burundi none uno munsi bihindutse gute ibyakozwe na Red Tabara byakozwe n'u Rwanda byakozwe na Kabira bihinduye ngo byitirirwe Ndayishimiye na Gisekedi byitirirwe Burundi amazindwi zinga bameze igihe kingana gitoya uno munsi Red Tabara yacitse irindi shami ry'igisirikare cy'u Burundi no sivyo banditse rero ni turavuga ko ari byiza turanabona ko bishobora kuba bifise akamaro kuri bo kwishusho yabo uko batahura Burundi nk'igihugu cyabahaye ubuhungiro bokomerezaho nyene nk'igihugu cyabahaye ubuhungiro ntibagwa mutego wabe bokomereza ngaho uyu munsi naho tutovuga ngo ni banaka cyangwa se barongoza bose bo banditse mugo byanditswe kuri mitwariti y'abarundi ni yihe message kuri bano bantu no ku Burundi muri rusange message bitanga ishusho nyabaki ku Burundi Uburundi bwo urumva naho bogomba bakabwagiriza nabo bashaka gomba bakajamwe ivyo riko rakora ntibizofata kuko sujya mbere u Rwanda rugiye muri Kongo kandi rukaza gwisha abantu hari n'igihe bagiye bosanga biciye abantu mu masengero bari kusenga none bari abagwanyi nabo uno munsi ugiye kuraba muri ntuze muri conseil de quoi muri Nations Unies muri ijyabarashi ya droit de l'homme i Geneve ikirego cya Kongo cyarashitseyo irega u Rwanda ruvuga yuko mu Rwanda rumaze kugira ihonyabwoko ry'abakongomani bagera imiliyoni 10 z'abakongomani zapfuye 10 miliyoni bapfuye bangana population y'u Rwanda canke y'u Burundi bakavuga yuko rwatumye abantu miliyoni 7 baho mu gihugu bari mu makambi y'impunzi ivyo byose ugira ni leta y'u Burundi ariko bavyagiriza bavuze de preuve batwaye ibintu bingana gutya baragenda bare mu Rwanda sivyo none munsi nariko nababwirira kwa pasi igihe ntuzeye Kabira pe Laurent Desire habwiye abakongo abanyarwanda ati mutahe bari batashe kubera iki batashe kubera bagiye kuvuga ngo bamuhaye igihugu mugabo bajangwa n'umugambi wo gusahura basahuye kuva muri banki centrale amadolari yose yayo baciye bakorokerana leta majoro azatwabona kamarego baratwara amafaranga yose batwara n'amantuze ay'amarengo doro ibintu byose byarimo baratwara ibintu byinshi barabitwara Kabira avuga ati no je narinzi ko muje kumfasha mugabo bose ndiko muje kwambura muje gupiga havuga ati 24 umunsi bagiye ikosa ryabaye rya mbere ririko rikwegera abanyamurenge ni kubera Moyize Nyarugabo yari shefu do kabiri wo kwa Kabira nawe ntiyaramwirukanye kuko yaramuze ko ari umukongomani sivyo uwitwa Bizimakara yari ministre w'affaires étrangères nawe yari umunyamurenge uwitwa Azarias Rubego yari shefu do kabine wiwe uwo munsi birukanye ntuzeye abanyarwanda abantu bata abana babo no kuvuga apana bo babyaye bagata abanyamurenge bose ntibanababwire ko bahunze ntibabwire ko bagiye i Rwanda bagaca bagenda i Rwanda bagashinga umugwi w'ikirobere witwa CNDP ntuzeye Kabira yavuze yabirukanye ku itariki 30 z'ukwezi kwa kangahe hari 1998 urabyumva kwezi k'umunani mu kwezi k'umunani umenga urumva itariki 30 ushima byari ibintu byateguwe kuva kera urabyumva urumva ibi byose ugiye kuraba ni ibintu by'inkurikize kuva ico gihe usanga abantu batiko barabona bati twakwegewe na bene wacu nibo baca bitwa yuko umenga ahubwo
nibo bariko bagomba kuba base b'ubwoko kandi bariko batuma urutoki bati ubwoko bwacu buriko bupfa kubera uku nuku ni banaka bariko badukwegera sivyo ugasanga ni ngorane nkwereke yatangaje itangazo itariki 30 z'ukwezi kw'indwi ko yirukanye abanyarwanda muri Kongo bamuhize nyuma bashobora kurikira ntuze Kabarebe bahurira i Rwanda bashinga ikiyobere mbwira ikiyobere woshinga mu munsi umwe kikabaho intama ya ntuze ya sena ya ntuze RCD yacaye itangwa itariki 2 z'ukwezi k'umunani trani iyo biri nyuma y'itariki 30 no trani z'ukwezi kw'indwi muri 1998 niho Kabila yirukana abanyarwanda muri Kongo abahoye gupiya no gusahura uravyumva baca bariruka i Kigali abo bagwanye barokise ryari biteguye ryari gutera intuzeye i Kongo eske la cause de défendre yari yihe haca hatera ikirobere kiratera inyuma y'umunsi umwe nukuvuga yuko hambutse ingabo z'abanyarwanda RDF sivyo RDF yagiye umugabo cyangwa ati ndishobora gutera yitwa uko ari ingabo z'u Rwanda amakungu yadusimbirako ni mudekare muvuga yuko ari kirobere cy'abanyamurenge n'abatotsi b'Masisi banyarugabo baca baja barirongo mu Ruberwa aca secrétaire général nari no kuvuga mu Rwanda kuva cyagi Apotre rero iri kurabyumviriza ni scenario mbona mengi maze imyaka myinshi kandi iri continuer simbona igihe izonarangirira kuko byahavuye biba biye expose banaka baragaragara nk'ababikora banaka baragaragara nk'abafise mu kuboko uyu munsi rero abarundi bashi cyangwa se abari mu Burundi bo bari declare baravuze bati twe nta genocide iri kiraba ngira ngo cye kubanje no umuntu yobakeza umuntu yobakeza kuba baranditse bakomerereza aho nyene nkuko warubivuze bo ubwa mbere hoho nabagomba guca intege leta y'u Burundi kora babona yuko yoyo iri cyastabiliza amahoro mu gihugu iri kirasubiza hamwe amoko yose abarundi hanyuma babona yuko yabaye intambamye ahubwo yuko iyo genocide itoba neza muri Kongo uko bagiye gutabara iyo baje gutabara urumva yobaye konsome uro baramaramaye bagira bavuga ati biratunaniye muga turondere abo dutako ivyo twakoze ubwa mbere reka tubite ku barundi narakubwira ko apase aya masezerano y'Doha yabaye hagati ya M23 na ntuze na leta ya Kongo MRDP twigwaneho ntigeze ijayo hano baze ko bacanze abasirikare baca bavuga yuko urumva ntuze M23 zosubizaho yafashe abasirikare bakabademobiliza sivyo mugabo no munsi abagwanyi bari muri M23 niho bimukiye baca bagumanwa na twigwaneho iyo twigwaneho nta handi shobora guhungira nimba M23 bivuze ko isubije ngaha bafashe ico yikuma ku migenda mu minembwe hari abanyamurenge bari muri ico gihe bariko bafise prayi bavuga ati tuzokwatsa umucanga ku ngabo z'u Burundi turasa na FARDC kunjura ko batazodutsinda sivyo babe tutazobatsinda hanyuma ni batwivuna tuje twica abanyamurenge tuje tuvuga tuti genocide yakozwe ihonyabwoko yakozwe ku bwoko bw'abanyamurenge abanyamurenge bo nahabo kuguhagarara bakiyamiriza abo banyarwanda nabo bene wabo bakorera nibareke kubakwegera muri ubu cyane ntaco bapfa n'u Burundi Burundi bwarabaraje bwabahaye indaro bwarabatabaye bwarabavuje bwarabagaburiye n'uburiyo bwo kuzana umutekano n'amahoro aho baherereye urakoze cyane arakoze cyane Apotre ngira ngo no gukeza abanyamurenge nko kwabivuze nyene nibagize neza kwa baranze nibahagarare kigabo nibabandanye kunyene nabone n'abagabo bakuze n'abagabo babona n'abagabo bumva n'abagabo bazi iciza kuri bo nikibereye iciza nuko batotakaza Burundi kuko Burundi bwababereye umutabazi urakoze cyane ni Apotre Isidore Mbayahaga twako tubagana kubyerekeranye n'urwandiko rw'abanyamurenge